Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza, akaba ari amakuru ari kuvugwa mu bihangange muri CNDD FDD, aho amakuru adushikira yemeza ko umwanya n'umwanya mushobora kumva mu Burundi habaye ikintu kidasanzwe, aho abajenerali barahiye bakarengwa bakavuga ko bagomba kwikiza Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse amakuru menshi atandukanye akaba yemeza ko Ndayishimiye ubwe abizi neza ko abo basangiye urugamba batamukunda, kandi abizi neza ko bashaka kumukura ku butegetsi, akaba ariyo mpamvu nawe ari gukora ibishoboka byose ngo nibaramuka bakoze n'icyo gikorwa ntibazamufunge cyangwa se azabe yamaze guhunga igihugu. Aho amakuru adushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi we Angeline Ndayubaha bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bategure aho bagomba guhungira igihe bazaba bakuye ku butegetsi, aho amakuru adushikira yemeza ko abana babo bamaze kurungikwa muri Canada kugira ngo bizaborohere guhita bahunga igihugu bitabagoye, kuko amakuru ariko arahanahanwa aremeza ko abajenero bashaka gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye batazamworohereza na gatoya, kubera uko yigenje muri iyi myaka iba irenga 5 amaze atwara igihugu, aho yakoze amakosa akomeye cyane yo gupfunga bimwe mu bihangange bikomoka muri CNDD FDD, harimo nka Generali Arengiyome Bunyoni, Generali Berite Gahungu ndetse n'abakoroneri batandukanye, aho amakuru adushikira yemeza ko kuva yagerageza guhitana umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriye Ndikuriyo bikamuta ku w'amazi ryabaye ikosa rikomeye cyane, ndetse wabaye umutego ukomeye cyane aguyemo, akaba ariyo mpamvu nawe azi neza ko ibintu bishobora kutoroha mu minsi iri imbere, akaba ariyo mpamvu yatanguye guhungisha abo mu muryango we mu ntumbero yo gukora ibishoboka byose ngo yikingire akingire n'umuryango we, kuko azi neza ko ata minsi asigaje ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubigaruka ko mwidonido rya makuru turaza no kubabwira umwe mu bategetsi bakomeye cyane yarabamaze amezi 2 ari mu nshingano, ariko ubu akaba yamaze kubogozwa, byose bikaba byaratewe nuko yitambitse imigambi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko ico azira atacindi uretse ko yakoze amakosa akomeye cyane yo kwitambika muri bizinesi za Ndayishimiye zo kwimba ubutare. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyonda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ndayishimiye yoba ariko agwanirizwa mu butegetsi bwiwe nyine, ibimenyetso bitangaje inyuma y'inkuru twabahaye ivuga uko urugendo rwa Perezida Ndayishimiye rwagenze Inyanzarake. Umwe mu bakozi bo mu ngoro ya CFD yaduhaye buno butumwa, aho yerekana ingene umukuru w'igihugu ariko agwanirizwa mu butegetsi nyine. Avuga ko bari bazi ngo ibintu bigiye koroha bihaye amajwi 100% mu matora, none ngo byabakomeranye kurusha. Ubu ngo opozisiyo ikomeye iri mu butegetsi nyine.
we mu kuvuga ko hari abariko baragwaniriza Ndayishimiye mu butegetsi akoresha ijambo sabotage. Mwari muzi ko ikibanza cahimbarijwemwo umunsi mpuzamakungu w'ifungurwa cahinduwe gatatu mu ndwi imwe gusa kubera ingene Ndayishimiye adakunzwe na gato n'abenegihugu ndetse n'ibihangange bikomeye cane. Amahoro ibyara bibaye i Nyanza ntibitangaje kuko burya Nyanzarake nta n'abasenfede bariyo cane. Kuva 2005 bahora batora Frodebu, inyuma barimukira muri Seneri kwa Rwasa. 2025 niho bibye amatora 100%, naho ubundi mu myaka iheze muri konseri kominare wasangayo imigambwe itandukanye. Ikindi utamenye burya sabotage Neva ayimazemwo iminsi myinshi, ni ukuvuga ko abamurwanya bamaranye igihe kirekire. Abategura ingendo ziwe mu gihugu nibo babimenya bakaguma bagerageza gupfukafuka. Biraboneka ko hariho abantu bariko baramugwaniriza mu butegetsi nyine indani, kandi n'abantu bakomeye cane, abantu bo ku rwego rwo hejuru, harimwo abajenero barwananye muri CNDD-FDD, hakabamo n'abanyepolitike bakomeye cane bakomoka muri CNDD-FDD. Ubuherutse hoho hariho harategurwa umunsi mpuzamakungu w'imfungurwa. Ikibanza ibirori biberamwo cahinduwe inshuro zitatu. Ubwa mbere hagisigaye indwi hateguwe ko ibirori bizobera Itangara iwabo wa General Bertin Gahungu aheruka gupfungwa. Uyu mujenerali akaba ari mu b'imbere bashaka gukura Ndayishimiye, dore ko ari we wama avuga ko ubutegetsi bw'u Burundi buri mwibarabara, ndetse we akavuga ashimitse ko Ndayishimiye adashoboye gutunganya igihugu, ndetse akaba yari no kuri rwa rutonde rw'abajenero bagombaga kwicwa nyuma ya General Arengiyome Bunyoni. Hasigaye iminsi 3 abategura urubanza bamenyeshejwe ko urubanza ruzobera Igishubi. Babwiwe ko biboshiramwo ingufu nyinshi ngo kuko imvukira zararitswe zizoduga ku bwinshi, ngo abo kwakira mu bwugamo bw'iteka bazoba ari benshi cane. Buca baza bumva ngo ibirori bizobera Imwaro. Niho rero havuye aya mafoto mwavuze ko perezida ariko arasengera imbuto zo gutera ibiraya. Burya Imwaro ho naho nyine yitabwe n'abantu bake cane ndetse babana gusa. Ibintu biriko birabera indani mu mugambwe birakomeye cane. Nta wavuga byinshi, kumbure muzobyibonera mu minsi iri imbere. Ariko kandi burya abanyagihugu barashavuye, turabibona. Arya amatora yibwe ariko aradukumira. Abanyagihugu barashavuye ko badatwarwa nabo bitoreye. Ikibazo c'ibiciro kiri hejuru nacyo kiraciye ingani, mweho mucita ubuzima buzimbye, kirahanze abarundi bose. Nakijya muguma muvuga c'ifumbire burya kirakomeye cane. Abarimyi barababajwe n'ifumbire itaboneka. Muribuka igihe Ndayishimiye akura Bunyoni ko yahagaze cane ku kibazo c'ifumbire, akavuga ko ari we yatumye itaboneka, akavuga ko ari we watumye ibyankenerwa byose bitaboneka. Burya yarazi ko abanyagihugu bacumva rwose. None ubu ico kibazo casubiriye kunanirana ndetse kusumba uko byari bimeze ku bwa Bunyoni. Ahubwo namwe ntimuheshe kukivuga ko kuko kiragoye, kirakomeye cane. Ifumbire ntayiriho mu gihe abarimyi bari mw'isizeni A. Sezo A. Burya itangazo ryo gutora ifumbire ryari ryamaze gutangwa. Mu nyuma umushiranganje aza gusanga ifumbire ihari idashika na 30% ikenewe. Iyo bita ireyoyo nta na nkeya iriho, ni 0%. Burya abarimyi barakwiriye kubwirwa ko batoguma barindiriye ifumbire ya fomi. Bomenyera guca nyabarega bagategura umwavu wabo bifashishije igiterwa citwa tutoniya, mu Kirundi bacita mukobwa ndagowe. Ikindi kibazo gibabaje abarimyi ni kirya c'ikawa. Ibaze abantu bashoye ikawa mu kwa kane bakaba batarahembwa n'urw'icumi. Amarira y'abarimyi yarenze urugero, ariko nta nyishu baronka. Aha rero dusigara twibaza nimba ikibazo c'ikena ry'ifumbire carateguwe nk'uko cavuzwe mu gihe ca Bunyoni, canke ni ikibazo gisanzwe. Ibi by'ikawa byo biragoye kuronka inyishu. Nukuri abarundi barababaye cane kandi bari mu gahinda gateye ubwoba. Ikibazo c'abasirikare kirateye ubwoba. Burya ikindi kibazo gitanguye gutera ubwoba ni ikirya c'abasirikare mwavuze ko.
ubu umukuru w'igihugu w'igisoda n'umushiranganje wo kwivuna abansi basabwe kuja kubwira abasoda ko arya amafaranga yabo ya Somalia ataraza. Ubu bategetswe guhindukiza ko kirya gihano bahawe kitari igihano ahubwo ari imyimenyerezo isanzwe ya gisirikare. Bategetswe ko ikibazo mwavuze ko cingene ya rasiyo y'abasoda yibwa gitorerwa umuti mu makambi yose, abasoda bakagira uruhara mu kubikurikirana. Ibyo mwavuga barabona ko abasoda babyumviriza cane. Muri no minsi muzokumva amanama menshi mu basoda kandi azofatira ku nkuru mumaze iminsi mutangaza kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Na hano umuntu aca yibaza nimba ibiriko bibera mu gisoda bitoba byarateguwe. Ariko ico nagombye ko mumenya nuko umukuru w'igihugu ariko agwanirizwa mu butegetsi bwiwe nyine. Nuko tubibona ko abanyagihugu bashavuye, nuko kandi hari ibibazo byabuze inyishu. Hama namwe ntimucike intege kubera ababatuka. Ubutumwa bwanyu burumvirizwa rwose mu mpande zose, abategetsi n'abanyagihugu bose barabakurikira kandi ibyo muvuga tugira ico tubikuramo nk'abategetsi. Ubu ni ubutumwa bw'ukora ku cirimba c'umukuru w'igihugu ugaragaza ko Ndayishimiye adakunzwe na gatoya, ndetse akaba agaragaza ko aho igihugu kigeze uyu munsi ari habi cane. Bamwe n'abandi bageze ico bavuga. Njewe ico ntazopfa nemeye muri ibyo ni ukuvuga ngo afise abamwononera ekada ishwe. Ico ntabwo ari co, kuko ubwiwe perezida arabesha twebwe abene igihugu. Ubwo perezida yashobora kuvuga ibintu atashingiro bifise atanyishu namba atana statistike zakoreshejwe. Kwaduka mu bantu ngo turahaze tubitse wavubi nukudukindaga canke hama mbega uwo muntu yoba hejuru ya perezida ninde? Ifumbire nuko muri kuvuga iyubu kandi duheraniwe na sezo yaheze. Ubuho bigeze vuba cane, baradusanga mu mabarabara batwice dushireko, kuko nubundi mbona ariyo ntumbero bafise. Umuyu niko abyumva, ndetse agaragaza ishavu aterwa n'ubu butegetsi bwa Ndayishimiye. Ico nzi neza mfise ibyemezo nuko Ndayishimiye imbere yuko yibaza ko muri abansi b'igihugu yari akwiye kumufata nk'intumwa kuri we. Ikibazo nuko Ndayishimiye adashoboye gutahura umukunzi n'umwansi. Abarundi barayamaze ngo amarwi arimwo urupfu niyumva. Hariho ikintu kijanye n'abasoda. Mbega Ndayishimiye arazi neza ko uyu munsi umusoda yita mutoyi afise amashuri nkamwe yaja mu ishamba afise agateba akaba generali. Uyu munsi si bimwe bya kera, wasanga n'utazi kwandika izina ryiwe ari mu soda. Uyu munsi bakurikira itegeko gusa ariko banganya ubwenge. Umunsi umwe azisanga abakwagwa aribo barwara. Nirenganiye, ariko biraboneka neza ko igihugu cacu ciza c'u Burundi cyamaze kugwa mu isanganya. Nasanze burya kurongora biryoha ariko bikarusha, kuko na perezida ntaho yifuza ko abene gihugu babaho nabi bipfa kwanka, kuko ntawakwifuriza inabi abarongoye no kwishengero usanga hari ibitagenda. Gusa ikiboneka cyo nuko Ndayishimiye yananiwe gutwara igihugu kandi byamaze kumuta kuw'amazi. Benshi bakaba bemeza ko atanaho ashobora gushikana iki gihugu c'u Burundi. Iyo ubujije abandi amahoro nawe uba uyubujije. Haheze imyaka 5 mvuze ko inyuma ya Varisito atamu perezida ava muri CNDD-FDD azosubira kubaho. Igihe Neva azomara ku butegetsi ntaco nzi, ariko ico nzi nuko nta mu CNDD-FDD azosubira gutwara Uburundi. Amatora ya nyuma yo gusezerera CNDD bihaye 100% kugira ngo bagire ko ubu bagiye kwiba basahure atacamira. Nukuri ibi bintu birababaje kandi birateye isoni. Undi nawe yagize ati ntibitangaje kuko nta nyambo ibura gahonzi, kuko no mu nzu umugabo ntiyiye kwiza byose. Hama igihugu naco ubuho nuko ubuhinga bwagwiriye bwo gutangaza amakuru mbe kuri ba Micombero. Reka simbize na buyoya ko mutavuga. Nukuri biraboneka neza ko naho izo ntwaro nazo zitakoreye ikiza abarundi, ariko iyi ntwaro ya Ndayishimiye yo igeze habi ndetse igeze ahatemba.
tugaruke kuri musitanteri waraye abogojwe azira kwitambika imigambi ya perezida Evariste Ndayishimiye. Musitanteri Jerime Simbagoye wa komini Mubanza yahagaritswe mu mabanga. Yari amaze amezi 2 n'iminsi 24 gusa atanguye amabanga yo kurongora ikomini nshasha ya Bubanza. None yahagaritswe mu mabanga uno munsi ku itegeko nomero 53/0/53/6 y'umushiranganje Leonidas Ndaruzaniye mu byo ajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu. Jerime Simbagoye abaye musitanteri wa mbere akuwe mu batowe mu matora y'uno mwaka. Leonidas Ndaruzaniye ntiyatomoye ico ahoye Jerime Simbagoye, ariko yavuze ko yisunze ibwirizwa rigenga amakomine mu ngingo yaryo ya 45 agace ka 6. Ako gace kavuga ko musitanteri wa komine ashobora kubogozwa kubera kurya ibiturire kuba adashoboye amabanga canke ubunyonyezi. Twaheruka gushira ahabona imyidogo y'abarimyi b'Ububanza bavuga musitanteri Jerime Simbagoye yanse kubaronka imbuto z'ibigori kandi byaramaze gushika mu bubiko. Abarimyi bavuga ko igihe cyo gutera kiriko kirabarengana, bakicura ko musitanteri nabo bafatanije bashaka kuja kugurisha izo mbuto na rirya zizimbye cyane zigeze ku isoko. Ntituzi ko ibi birimwo mu bimukuye. Hari n'amajambo perezida Ndayishimiye yaraye avugiye i Nyanza aho avuga umusitanteri yoba yabujije urwaruka kwimba ubutare. Bamwe barakeka ko Jerime Simbagoye yoba arico yazize kuba yayitambitse imari ya perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru yo nakagaruka mu kandi kanya karibuze turaza tubaha amakuru ari kuvugwa mu nda y'ingoma, aho Ndayishimiye umwanya n'umwanya ashobora gusohoka igihugu agasanga abana be, aho amakuru adushikira avuga ko Ndayishimiye aterekeza muri Canada ahubwo ashobora kujya muri Guinea, dore ko amakuru menshi avuga ko ariho yaba yaramaze kwemererwa ubuhungiro. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.